jewe numvise umwene gihugu amerewe nabi no kuryama sindyama. Ega tuza turigisha nyabaga, tuza turigishanya kuko ntabo dufise twigana. Erega ndiko ndabahora n'ubusa. Urazi indongozi zo mu kahise ku Burundi zari zijejwe kwica bene gihugu, zari zijejwe kubakiza. None ubizihari dikizijejwe kwica bene gihugu, zinaniwe gusa kubereka ngo tugende ngo ry'umurongo. None bigana abandi, reka no twigishanye. Kuva uno munsi indongozi ngaho igere twa ico cigo, ugende uteke umutwe wicare utije ndiko njana he abene gihugu. Sanga muri regidezo bugaye amamoteri yari kuzana umuyagankuba wa megawati 5. Sanga barugaye, sanga urugomero rwa Mpanda barariye amahera yose baca barigira, sanga ngaha akabuseze iri kumfiro. Numve yuko rero uwo munsi n'umwanya wuko dushobora kugira umunsi mukuru, kuko murumva ko umwana yavutse agwaniwe. Ngo umwana w'imfuvyi abaga yotsa. Tuje kuhugurura hariho vyinshi bitarakogwa, ibarabara ntirirakogwa, mugabo bakera barabivuze bati umwana w'imfuvyi abaga yotsa. Twokwishira ngo turindiriye ibarabara twava dusanga nibibavyononye, kuko twabaye tukigize ngo tugerageze imoteri ya mbere baba bariyivye ivyuma vya kabiri, baba baravyivye. Numva n'umwana yavutse hari abatamushaka baravyivye. Turakora utwo dushobora, turagira iperereza, turabitora iyo vyagurishirijwe. Mugabo gushika ubu sinemeza ko uwo yavyivye atari kwakurikira politike y'ukwanka umuyagankuba mu Burundi. Niyo cerekana yuko ata abantu bashavujwe n'umuyagankuba konzi bari bawishe. Imana nyene urukundo nene nahazwe yoyo iriko irakura Uburundi mu menyo y'abatwenzi. Mu Kirundi iyo umuvyeyi yarindiriye ikibondo akakibura, hanyuma Imana ikamutera iteka, umunsi uri izina agasama akibaruka, nta kindi akora atari kuninahaza Imana, kuko ibimukuye mu menyo y'abatwenzi. Uyu mwana turiko turigina uyu munsi ni umwana twari twararindiriye kandi turaruha. Uru rugomero rw'umuyagankuba bari abana babiri bari kuvukira rimwe, yaramahasa. Umwe yanigiwe mu meshi arapfa, uyu nawe nsanga aracagoyagoya, nawe nyene yari kumfiro. Ncasanga hariho abantu muri iki gihugu cacu batipfuza ko umuco ubaho mu Burundi. Uwo yapfuye ni Mpanda, uyu nawe yahace gupfira mu meshi nawe nyene. Mugabo kubera twabonye uwa mbere ngene yapfuye, twarakoze ibishoboka vyose kugira ngo uwabeho. Igihe nari ngitangura amabanga, muvyo narinzi bizoduha umutahe wari umuco, wari umuyagankuba. Ncasanga abo dukorana abandi bari kumva, indongozi zari kumva ko dukwiye umuyagankuba, nizo za mbere zitawushaka. Sanga muri regidezo bugaye amamoteri yari kuzana umuyagankuba wa megawati 5. Sanga barugaye, sanga urugomero rwa Mpanda barariye amahera yose baca barigira, sanga ngaha akabuseze iri kumfiro. Numve yuko rero uwo munsi n'umwanya wuko dushobora kugira umunsi mukuru, kuko murumva ko umwana yavutse agwaniwe. Ngo umwana w'imfuvyi abaga yotsa. Tuje kuhugurura hariho vyinshi bitarakogwa,
ibarabara ntirirakogwa mugabo bakera barabivuze bati umwana w'imfuvyi abagayotsa twokwishinga ngo turindiriye ibarabara twava dusanga n'ibibavyononye kuko twabaye tukigize ngo tugerageze imoteri ya mbere baba bariyivye ivyuma vya kabiri baba baravyivye numva n'umwana yavutse hariho abatamushaka baravyivye turakora utwo dushobora turagira iperereza turabitora iyo vyagurishirijwe mugabo gushika ubu sinemeza ko uwo yavyivye atari kwakurikira politike y'ukwanka umuyagankuba mu Burundi niyo cerekana yuko ata abantu bashavujwe n'umuyagankuba ko nzi bari bawishe nta kivyerekana nawe nyene yego nivyo yaracira urubanza intare iramukubita mu gahanga turashobora gutora n'ivyo vyuma yari yivye turabigarukana ngaha none no munsi urugomero umuyagankuba uruguruwe imana nini nahazwe mw'ijuru ibi rero ni ikimenyetso c'uko nta muntu n'umwe ashobora gutunga adaciye mu mpagatanya kandi murabizi no mw'ijambo ry'Imana niko bimeze utarushe ntushobora gutera imbere muga iki ni ikimenyetso kugira tumenye yuko basenibarati bariho muri Uburundi senibarati benshi ntabe bazi Nehemiya yararose uruhusha wo gusubira kubaka i Yerusalemu hari harasambutse hose hanyuma Nehemiya aje kubaka akoranya abenegihugu bose batangura gukora ibikorwa rusangi kugira basubire kubaka igihugu ca Isirayeli ariko hariho abagabo babiri ba Senibarati ngo vyarabababaje cane kubona asubiye kubaka igihugu ca Isirayeli akabateshaguza gushikaho Nehemiya afata ingingo avuga ati kuvu abafundi umwe wese yubaka hagati inkota yiwe kuko abasi barakaka bubatse igihugu bahagati inkota abenegihugu baraja ku bikorwa rusangi Isirayeli irasubira irubakwa babonye bamaramaye atako bagira ngo babasambure ko ivyo bariko barubaka basani baratu bacava ngo bijya bubatse ngo nimbwebwe yobitsitara ko vyoca bihenuka ngo ntibikomeye no ngaha ndazi ko ejo muzokumva bavuga yuko ataco dufise ko ndababwire mu minsi heze murazi twavuze tuti abarundi dukore gushikaho umunwa wose uronka ico ufungura umufuko uronka amahera hariho abantu vyababaje cane babonye mu Burundi atakwashika ivugwaho babonye abantu bafungura baca bagenda mu binyamakuru bandika ngo mu bihugu vya mbere bishonje ku isi ngo ica mbere n'Uburundi baravyandika mu binyamakuru baratondesha mu bihugu 20 vya mbere bifise inzara ngo Burundi babugize ngo babwandikishije ibara ry'amaraso ritukura ngo nico gihugu ca mbere gishonje ndabwira ntimwadututse mwatubesheye mwe muheruka bagwaye kwa Shigya yemwe ntimuri ngaha mwese abana bakuru ntibanazi kwa Shingenisa muga mwe muri hiyo ntimuyizi igihe twahora tugwara kwasha mugu no musi baratwagiriza ko tugwaye kwasha inzara igira itwice nibase ni barati rero abo twubaka bavengwa twubaka barungurirwa gushikaho bazogwara umushishi tubarye tuzoguma twubaka ntituzohagarara tuzoguma twubaka igihe twatsa bijya bimoteri muri regidezo byari vyugawe abantu barize banganiki gushikaho ujya mudeje wa regidezo ntari ngaha ari mu mabanga yagiye hanze mu vy'akazi mugabo ndakubwiye yaraswe baramwanka n'ubu baramwanka nagenda mubwire ugukura k'umuswi so kubera impuhwe z'agaca umwasa gucira icobo imana ikagucira icanzo abantu bose bazi ko bariko bagwanya iterambere ry'Uburundi basenge shetani naje senga imana tuze tawunesha undi birababaje gusanga
abarundi nyene aribo bariko bagwanya iterambere ry'Uburundi. Birababaje. Nari ababigize ngo baza ko abanyamahanga, nawe iyo bari umunyamahanga yogera ku Murundi kuko baje inama twice Uburundi gute. Ndabivuze kugira babimenye kandi nabababwiye tuzojana tuzinanye kandi ndazi yuko ntimuzonesha kuko ndi mu nzira y'Imana. Uburundi ni igihugu gitegeza gutera imbere, gitegeza gutera imbere. None rero uno munsi tuje guhimbaza umuco, no munsi w'umuco, tugira akanyamuneza kuko ivyizigiro biriho. Iki ni ikimenyetso haracariho abagabo mu gihugu, haracariho abagabo. Shimire cyane igihugu c'Ubuhindi. Kuva mu 2015 abari baratunganije guhenura Uburundi bagategura gutembagaza inzego z'igihugu, babonye vyase baciye bafatira ibihano Burundi. Bafashe ivyo bihano, Ubuhindi buti oya reka ncenza dukorana. Ubuhindi turagenda baremera bati reka tubagurane muronke umuyagankuba. Erega Imana irazi ingene ikora. Nimwibuke tubona umenga isi yose yatwubamyeko kubera gusa inkozi z'ikibi zishaka guturira Uburundi zinaniwe, bacavuga bati reka rero tubahanishe ubworo ntibatunge. Imana nayo ikirabibona. Ndakunda abakozi b'Imana, ndakunda abakozi b'Imana kuko ico gihe hariho umusaseredoti umwe yaciye aducira umugani w'akadogobwa, muravyibuka. Ati bobo bashaka ko babahamba, uwo muntu yarafise akadogobwa, hanyuma karagenda gaca kagwa mu kinogo, arahenahena ingene yogakurayo biranka. Vyasa ati rero nikaze yasanugukire ngaho kanukira abantu, reka ndagahambe nta kundi kakibona. Agasarafurira ashize yivu kagikunkumura gaca karihagararako, ashiramwo ivu kagikunkumura karihagararako, ashiramwo ivu gushikaho asaga yujuje ca kinogo kibereye hejuru gaca karigiye. None Uburundi ntiburiho? Buriho. Dukomera amashi Imana yacu. Nimwiyumvire kera tuconka, je nararyohewe. Abantu bavuze bati nta mfashanyo tuzosubira guha Uburundi, narashimye cyane. Kera tuconka twari tugwaye kwashi, uno munsi nta kwashi tugwaye. Kera tuconka twari muri nyakatsi, uno munsi urarondera nyakatsi uyibonye n'igitangara. Ehera bije turiko turakora. Kare twavuga ngo imfashanyo, ngo zana imfashanyo, turashoje, turakenye, zana imfashanyo. Je ndabakunda cyane, nico ituma nkunda abamama cyane. Abapfasoni ndabakunda kuko nibo nakuye ku icigwa. Aba bamama hageze gucutsa umwana nta kigongwe, umwana ntashaka kuva kwibere, agoma agize igitirirako gushika baca bashira kwipiripiri ngo ntasubire gukorako. Twebwe natwe Barundi twari twamenyereye imfashanyo, nico twatigeze rutera imbere. Hanyuma baca baraducuza, abamenyereye kwaka imfashanyo bararize. Kandi ntujya mwana ararira gushika hose wiwe ashobora gusaba umukenyezi wati basi muhibere ry'uno munsi ejo uzomwima, ati sindamuha. Natwe hariho Abarundi bagoma barira ngo genda usaba imfashanyo, ngo urabona. Ndabwira nti twaracutse, harageze ko turaba babiswi vy'inobe. Ubu wose ndabwira nti zana ngurana nzogusubiza. Nico gituma nkunda cyane umuntu agurana. Narigeze kubwira na Banki Mondiale nti je nta fashanyo nkeneye, je ngurana nzoyabasubiza mu myaka itarenga 5. N'inyungu yanyu ndabahe. Barandaba batuzoyakoresha iki? Ntu Burundi nico gihugu ca mbere gitunze kw'isi. Je ubunyene zana mu nterero umutahe, hanyuma murabe ko je ntabasubiza kandi kagoma ntunze. None murabona uno munsi abavyumvise kare baduha ingurane. Umuyagankuba iyo bariko baravuga ngo duhingure ubutare bwacu, iminsi yose ikibazo bakubaza
ngo murafise umuyagankuba. None ngaha mushikiranganje wofata ko umuyagankuba atawo dufise ugacuja baguhingura ubutare, ubwo butare nibwo cyangwa bakundi umuyagankuba. None ntitworya ubwo twahora ko basha, turavuga tuti kuva ubu utwihe mu myaka 2 dukoresha umuyagankuba tube turose amahera yo kubaka uwundi muyagankuba. Ubu se umutahe turose kandi nayangurane duca tuyiriha muri ubwo butare nyene. Erega hariho ubutare butagoye guhingura, dufise ubutare bw'icuma ahanyene mu Cibitoke kinanyana, dufise umusozi wuzuye ubutare bw'icuma twarabucaje kupima muri Afrika y'Epfo, dusanga bupima ibice ntuzeye tenere nirenza 85%. None kera ntimuzi ko abakera bahora bacura icuma, kandi rero nasanze abahindi aribo ba mbere bazi no guhingura ubwo butare. Arico gituma ko abahindi ari abagenzi n'abajama bagira ntume ambasaderi agenda tubwirire abahinga b'abahindi bazi guhingura ubutare bw'icuma, baze tubereke duhingure, bazokunguka natwe twunguke. It's a win-win cooperation. Turafise ubutare bw'icuma twasaze twobuhingura ubunyene Uburundi nta myaka 5 bwohera mukivuga ngo n'igihugu gikeye. Mugabo kubera hakiri umuzimiza mu mitima y'abantu mumizirikanye, umwe wese abona ko ivyo ariye ngo nivyo vy'umugabo. Umugabo nutegura ejo. Umuyagankuba ari abantu muramubwira nti ugira utera imbere, gera ufate ujya mushara wawe umanyuremwo 4 ucurya icakane. Ndamwereka ingene agira ikindi gice kiziganye, ikindi gice yagishire mu kagambi. Nza numva ngo norya iki utaronka ku kazi wagiki. None natwe twovata tuti nta muyagankuba dufise, ugacafata umuyagankuba tukawujana mu mahinguriro. Aha murazi ko twoca twuguka mu myaka bikeya. Mugubo bose bumva itara gusa rikumurikire, waraye ubusa bo kumurikira wonezeko twumvikane. Waraye ubusa hari amatara borondera. Harigeze gutera inzara mu 2007 nari umushikiranganji w'intwaro yo hagati n'umutekano, amagorwa nahagorewe. Nico gituma nguma mpimiriza turime. Ico gihe harateye inzara mu ntara ya Karusi bayita ngo yitwa Nzoba Ndambara, n'ubu bacavuga ngo muribuka kuri ca gihe ca Nzoba Ndambara. Iyo ufise inzara nayo matara uvuga ngo ivyo bintu bishisha. Ariko nk'ubu turose amatara, ubu nyene mutangura kwiyumvira imigambi. Nagira ndabwire ibibura amatara ariko aravuga igituma dushaka imiyagankuba, dukeneye ku Burundi bwose dusanga atakigwati na kimwe kitagira umuyagankuba. Erega nico gituma turiko ture mu muyagankuba mwinshi. Ntagira imitumba muje ngaho ngo murire. Mugabo cyo ndababwiye nta bantu baba mu mwonga bazoronka umuyagankuba nahakuba he. Ico ndakibaragani nta muntu aba mu mwonga umuhano muri aho wundi hariya muzoronka. Genda mube mu bigwati tubazanira amata. Va mu mwonga niho n'amatongo acayaguka. Burabatari bamurarondera ahubwo aho mushira ibigwati. Abo bariko baravuga abatarago ntiyabashikiriye baje kwa mu bigwati barabe. None saya nyene ariko ntibikwiye gusa ko bakumurikira. Gira n'imigambi uwo muyagankuba uzowukoresha iki. Umwe wese nayiyumvire mu mutwe wiwe, uwo muyagankuba niba wumpanzo ukoresha iki, uzowukoresha iki. Nta n'agasaro do kwafira uzogira. Noze ubure n'agasaro do kwafira. Hariho insyo no kubumba, burya imashini nizo zibumba. Turiko turarondera ingene duteza imbere umwuga wo kubumba. Turiko turaraba amamashini akenewe kugira tubigishe hamwe kubumba utari umwuga w'abatwa gusa. Twese tumenya yuko harimo amahera kubumba, uburi umugwiza atunga ibumba kukure mitunga. Umuyagankuba rero si uwo gukumurikira gusa, nuwo gutuma ukora imigambi iguteza imbere. Rero
uno munsi no kwigina bikomeye, no kwigina rero tumenye ico tuzokoresha uwo muyagankuba. Mwumvise yuko uyu mwana yitwa Ncamumikani? Mwavyumvise? Regidezo mwavyumvise ko yitwa Ncamumikani umwana? Genda musamare hanyuma bace baza kuwica. Yitwa Ncamumikani, Ncamumikani rero kuvuga iki? Ncaho nankwa muje gaho mwicare rero ngo hari ibyo mumenye ko umwana mutegeza kumubungabunga kandi mumenye ko ari kumukoresha, so kumwicarika ngaho aje kugira akore. Jewe ndi nk'umushikiranganji araba ibijanye n'amasoko ntanganguvu, noca mpitana umushikiranganji araba ivy'amahinguriro, tugaca duhamagaza inama yihuta abantu bose bafise imigambi yo kugira amahinguriro manini na matomato, tukaba ariwe duhera ko guha kuri uwo muyagankuba. Iyo aba ari jewe, weho gute ga minisitiri, weho gute? Genda uhitane umushikiranganji w'amahinguriro, muce muhamagara abantu bose bafise imigambi yo kugira amahinguriro mato mato na manini manini, hanyuma mubereke ingene muzobaha umuyagankuba, kuko uno munsi banka gukora amahinguriro avuga ngo umuyagankuba azokura. Genda muhagirisha inama, kuko ajya amahinguriro nayo igihugu ni gwanyu. Hanyuma nawe nyene weho niho bijejwe, nayo tujejwe ubutare. Nonaha kugenda ukavuga uti ubu rero turaronse umuyagankuba, hariho ubutare bworoshe guhingura, none ntiwoca ubu nyene uvuga uti mbanze nyene mpere kuri iki nyene jewe nyene. Ntituzanye kugira tuwicarike umuyagankuba, tuzanye kugira ukore. Umuyagankuba n'iterambere, amazi n'ubuzima, ni ibintu bibiri. Umuyagankuba usigura iterambere, ubu ribonye mu maso. Amazi nayo ubuzima burose, kandi byose biri mu bushikiranganji bumwe. Turizeye yuko bigenda neza. Hanyuma urugomero ni ikindi cigwa gikomeye. Mbega none ko dukoze urugomero rw'umuyagankuba, nta rundi rugomero rwo kuvomera rwo twoca dukora? None urugomero rwo kuronka amazi yo kuvomera, none ntimubonye ko bishoboka ko kugira urugomero vyoroshe? Hari epfo nkabona hose haravomeye, murazi umunsi twavomera Bwa Butare ahejeje kuvuga ngo imvura. Je namwe ndababwira iminsi yose, Imana yatwegeye Burundi kuva iburema. Imana kwama turindiriye ngo urumva ngo imvura mu gihe amazi yacu ava mu misozi, kubera ikintu utayagomera tugaca tuyacisha mu mirima. Kubera iki? Muranumva abarundi mukunda kwidodomba, turakenye. Ukena n'umuhayo, ukenya ahubwo uri inyegeza. Iyo umaze kubona ko ukenye uba utomboye. Iyo ubonye yuko ukenye, hari ikintu ukenye, uba utomboye, kuko uba urose umwanya wo kwiyumvira ingene ukironka. Erega hari ibihugu uno munsi ataco bagifise bakora, none biyumvire kubaka amabarabara bayafise, biyumvire kubaka ibitaro babifise, biyumvire kubaka amashuri bayafise. None wumva nkabo baciyumviye? Mugatweho turafise iyo tuja. Iyo ubonye ko hari ico ukenye uca wiga kugikora. Imvura Imana yayiduhaye, muribuka igihe yakena tugasenga indwi yose. Nobu ndumva yuko mbega muyibuka Imana kuko imvura yase kuza. Ndakunda Imana, nararondeye hose aho umuntu yigeze aronka atarushe ndabura. Nararondeye ndabura. Imana ibaza kukureka. Hanyuma nagize Imana rero nca ndaronka iyerekwa. Imana nkasanga ahantu yavuze ngo ndi nk'inkona. Inkona nca kuyiga. Inkona aha muri mwe bwari abantu bitagwa inkona,
ntibariho nta biswi by'inkona biri ngaha nta biswi by'inkona biri ngaha inkona mu gucutsa ibiswi vyayo ibaza gutatagura icari vyari birimwo hanyuma bikabura aho biba bigaca bitangura kwiga kuguruka bigurutse bica bikoroka kuko yarika hejuru cane iyo atazi n'inyoni zishikayo bipararanganye rero vyakorotse igaca igenda igaca isasa amababa bigaca bijako igaca bigurukana neza ikabishikana imana nayo mu kugucutsa irakubwira iti je narakuremye ndaguha ubwenge ndaguha n'ibikwiye byose bishobora kugutunga mugabo ubwo bwenge naguhaye ni ukugira ubihingure izo nkomezi naguhaye ni ukugira ushobore gukora ugaca ugenda rero ndiyicariye nta na hamwe nasanze imana yarigezeho umuntu atarusha nta na hamwe nararondeye narabuze uhamenya arambwira igitabo cyawe ry'imana ariko hari pati hari ahantu womenyera umuntu iyo yararoshe atarushe na yezu ari yezu yari imana yavukiye mu bwato bw'inka iyumvire yavutse ari umworo nyakuci mu bwato bw'inka nabwo nyine atiye atari ubwase twebwe rero kubera imana yadutwengeye umwaka wa mbere uwa kabiri uwa gatatu izo kwama idutwengera irabanza ikavuga iti ubu nawe cumukura nico ituma ikubwira ngo genda naho hababa muga ndi kumwe nawe harababa ega imana ibizi ko hababa ikikubwira ngo ntugire ubwoba ndi kumwe nawe bene Isirayeli nibo imana yagize ikigongwe kubera bari mu bugaragwa atamvura n'umusenyi gusa ntibashobora kurima barapararanganiza ribishe ikibahamana mugabo ndababwire nimwumva kuva umunsi bajabutse Yorodani barasubiye kuronka amana ndabemera pati barasubiye kuronka byabaye biheza ati ubu rero nimwirondere namwe murashitsa mushobora kurima ehe ntuze murabona hajya hari size murabona amazi ahari mugabo kubwira ati nabuze imvura sinshobora nabuze amazi naba murabona ku metero imwe ntihari imwe kandi ujya muntu nyeneho azokubwira ko inzara yamwishe ngo imvura yarase kuko none ndabeje hariya byose ntuhashira umurima ubunyene w'ibigori kandi ukazokwera murambwira nyeneho tuvyumvikana hampe murabe ko je ntaharimo ibigori kandi bikera kandi nkabirya nkashora murambwirira nyeneho nyene ari ngaha niyo bari ngaha twumvikana hanyihere ndahirimire shabu nyene imana iraduha tukayimanuza ibindi bihugu naragiye mu gihugu cy'Ubushinwa ncasanga bariko bakora umugende ku birometero 1500 bariko bawuzana ahantu hari ubugaragwa atamvura yigerigwa murazi cyane cyo guca umugende uja ku birometero 1500 je naragiye mu Misiri mvi Kayiro ngenda hitwa Alexandri ndabona umurima w'ibitoki ahantu kuva isiremwa atamvura irahagwa kandi rero barabwira ayo mazi bakoresha i Burundi tubaha igice kinini cyane bavometse imvura ntayo bazi mwagenda murahe nta nzara bafise imana yaguhaye ubwo bwenge bukoreshe hajya kwirirwa wicaye ngo imvura ntiragwa aho kuja kuvoma amazi hajya mu ruzi uvomera hajya tuze turiga ubwenge imana iraguha ikaguha ubwenge ikaguha n'inkomezi none urabona kubera ubwenge imana yaduhaye n'inkomezi burya kuremeye ntanya ukaronka umuyaga nkuba abagabo ntimugire biroroshe Angelique oye iyi sosiyete Angelique yaragize neza arazanye ubuhinga bwayo urabona ubuhinga bwavuye mu Buhindi bushika ngaha ariko ngira ashima ikintu kimwe nk'ubu
mugabo rero abantu batwara regidezo ubu nibo bitera urwanko kwe erega murazana ishari mu bwa mbere regidezo itaza amahera yo kubaka umuyagankuba sibyo ndabesha si ubwa mbere regidezo miliyaridi 15 regidezo ikazitanga zo kubaka umuyagankuba si ubwa mbere none abandi bahora bayashira yayakuye abandi bahora bayashira kugara umuyagankuba gusa nta kindi bashoboye urazi regidezo yari ifise ibimoteri megawate 5 iravyugara ikigenda gusuma umuyagankuba nimwiyumvire shajende nk'abarya ico nakora naca ngenda nkihamba ahantu ntagire uwo tuzosubira guhurira mw'ibarabara abarundi ntibamaramarana oya je mbwira hambwira abakuru mwebwe ni sawa murabera je mbwira aba bakuru je mbwira ingene ushobora kugenda ukagura jipe V8 uyishikanye hagacaza umuntu akakubwira ati iyo jipe V8 shaka uyugaranire mu rupangu uca uza gukota iwanje uza urakota iwanje ugaca uyiheba ugaca uza gukota jipe V8 ku wundi mugabo uyifise muhira vous trouvez ça logique none mbwira ko umuntu yabigize je nosubira kuja mu kabare kaja kuri kontwara abantu bambona mugabo bivyerekana ko atamutima bafise erega umusazi ugiye kwa rojana ukavuga ngo nk'abasazi mwe ngo we ni uri umusazi ngo vuba umusazi na ese ibyo basazi siko bacavuga ngo vuba umusazi na umusazi ntashobora kumenya ko asara nico gituma nkajya ntibashobora kumaramara na gatoya ntibashobora kumaramara hariho abantu mpora mbona je nkavuga nti mbe barakomeye mu mitwe caye barasa umunsi umwe nagiye kwiyondera amazi nihera bene gihugu harya mu gisagara ngira amaforaje umuntu yanyirutse ko wa mbere yari wo muri regidezo ngo namenje yumva yashaka bene gihugu bapfe yitwa Inosa sindamubikira abantu yitwa Inosa yaranyirutse ko ngo ndavyononye acamera nkase ni barati ngo ivyo ngo mbere ngo bizoca bisiduka none hamwe akamya hirya yeje ry'amazi singiye mbona ariyo bikorako igenda hajya kunyabageresha ura sicana yimvye ejo bundi naho dutoye ubutare mu Kirundo abazungu bari barabunokeye barabufurira ngo ntituze tuhabone ngize ngo ndabibonye uwanyirutse ko wa mbere niwo muri OBM yitwa Gerard niwe yanyirutseko ngo ndaheza bene igihugu yumvire kugira indongozi nk'izo umunsi umwe navuze ngo shavure nashavuye kabisa nashushe ncasoma Bibiliya ncasanga nta ngorane n'imwe mfise kuko Musa yagize ziruta jewe kandi ntiyiyahuye nca ndaheba none Musa ahantu yagwanije gushika hagwanywa na mwene wabo Aroni ari we riporte parole wiwe namushikiwe Miriyamu akamugwanya hari amagorwa rutari nagira rero ngo gira shavure ngo nta ndongozi ifise sanga Musa yarigeze nawe kubura indongozi zimufasha arabura n'umwe acaragenda acabwira ati Mana rero twumvikana aba bantu urazi sije nabaremye sije nabateye igise nabi wawe kuva uno munsi rero ko jewe mbuze n'uwumfasha nyica hanyuma utwara abantu bawe Musa harageze kuri ico gihe nyica utwara abantu bawe nawe barongora Imana iramuraba iti Musa atari magorwa nice nayagukwegeye nice nabigushizemwo wari wihungiye mbere ati none rero ati genda basi urabe mu bitwa indongozi mu bitwa urumva ntibari bakiri indongozi mu bitwa indongozi uzanemwo 70 ngo hanyuma ngo nkure kuri mutima naguhaye hanyuma ndabahe nabo gutyo uronke bagufasha gutwara iryo hanga urumva aho yagize ati nyica ivyo ndabisomye ncavuga nti Mana none uzondeka uko najewe nti nuko nyene hanyuma sambona deje wa regidezo araje
naje kuguhenda ejo warijidezo je ndashobora kwisinzirira nti arabibona n'izihe zindi ndongozi zishobora kuvuga ngo sinzire ngo arabibona. Hariho umuntu yashingiye intahe yavuze ati naho bamwanka erega abantu umukozi nyene shetani itegereza kumugwanya, abo bamwanka bose n'abakoreshwa na shetani n'abakozi ba shetani. Hariho washingiye intahe arambwira ati je naho nagende sinari bwabona umukozi nkabo, ati umunsi umwe ati je nasohotse mva mu biro muri entreprise yanje nkoza mbona nguye kuri deje wa regidezo, deje wa regidezo urashobora kuza iwanje ntunambwire ngo ya ngo sinazanywe n'ivyi wawe ngo bambwiye ngo ahantu hari pane ngo narinze kwirabira iyo ariyo kugira ngo izine ibandanye ikora. Ari yarashingiye iyo ntahe kwe sivyo kabinisi mu bakozi ufise deje si uwa mbere kwe. Iciza nuko kivuga namwe nimukora ivyiza muri ariko ntabavuga, nimukora ivyiza muri ariko ntabavuga. Mu basitanteri hariho umusitanteri wa mbere muri Burundi navuze nti tworonka indongozi ijana gusa zimeze nk'uwo musitanteri Uburundi bwoca buguruka mu iterambere. Umusitanteri uri mu kike umuntu azovuga ko amurusha ikintu citwa uburongozi azacaza imbere yanje. Umusitanteri mu kike ambolide murazi urya bamusoma ibitabo mumenye muti je ko ndi ndongozi mbega muri iki gisata canje abarundi ndiko ndabajana he. Nk'ubu nka Nestor mu mazi hajya akavuga ati jewe Nestor ndi ndongozi abarundi ndiko ndabajana amajahe muri iki gisata c'amazi. Umunsi bafatira kuri stade batesigura ntobabwira gute ujejwe uburimyi BPA yari hebe BPA nk'ubu wewe ibi ndiko ndavuga kuvomera hajya ni wewe warabivuze muga ntavyo uravuga ndakurahiye ntavyo uravuga ndabizi. Urazi ibibara biri impande y'inzozi ngaha hanze ntavyo aravuga none nk'uwo n'indongozi ariko ajana abanyacibitoke hehe mu bijanye n'uburimyi umunwa wose uronka ico urya ariko abajana amajahe BPA genda wicare uti jewe abanyacibitoke uko twavuze yuko umunwa wose uronka ico ufungura umufuka aronka amahera ndiko ndabajana he ngakwicara mu biro gusa ni BPA ni kamyonete y'abene gihugu kanehera Messi y'abene gihugu ni kwawe ariko kubwira abantu uti tumuvomera karima gatoyi ngaho impande y'uruzi ico kintu kirimwe iki mugabo ndi ingenieur narize jewe urabona umuntu yize no kwambara ikaruvati haya jewe numvise umwene gihugu amerewe nabi no kuryama singyama. Ega tuza turigisha nyabaga tuza turigishanya kuko ntabo dufise twigana. Erega ndiko ndabahora n'ubusa. Urazi indongozi zo mu kahise ku Burundi zari zijejwe kwica bene gihugu izari zijejwe kubakiza, none ubizihari ndikizijejwe kwica bene gihugu zinaniwe gusa kubereka ngo tugende ngo ry'umurongo. None bigana abantu reka rero twigishanye kuva uno munsi indongozi iri ngaho igende twa ico cigo ugende uteke umutwe wicare uti je ndiko njana he abene gihugu. Urazi ko hajya ubabwira uti kuva ubu rero hari haho nabonye ntimwavuze ngo abataranka umuyagankuba bavuga ngo mpa komine Butihinda baragiye hamwe baravuga bati none twebwe amatara azodushikira ryari aha ntawo yiha Butihinda baca bateranya amahera baca bagurura groupe electrogene runini ugiye Butihinda wamenga uri muri residence Butihinda hari imuyinga bagajenje ku Burundi bwose hose ndahaje. Urumva rero aha nk'ubu imvukira zo ngaha zovuga ziti ubu muyagankuba wabonetse ikibuze ni barabara iri barabara ntitworita none muca mubaza muti insinga nangahe amapirone nangahe niba bihetse imvukira mwavyumvise none so guca ibarabara gusa amatara agacagenda general silence wavyumvise rero umuridere wo mu Cibitoke koranya abo baridere bose tibasha ariko tugira amazi atunanire kunywa hane twoca ibarabara natwe tugaca ibarabara ry'umuyagankuba
mugamayina hariho ibigaba mugare jidezo rikwirakira hariho ibigaba byoca bivuga ngo wewe ngo ibyo nibiki umunsi umwe natumye nabajejere jidezo njya ntihari bwaza none ko mubima amatara nayo mubaha ku buntu canke barayagura ibaze ntuze abantu ntibariko baragusenga amatara barayariha ugaca wanga kuyaza nantuze oya niwiyumviye murabateka mutwe boyiki regidezo ubu muriko murakora ibintu nababwiye regidezo ijeje musazo bagiye bariho amatara bahejeje kuriha muca mwegeranya ry'amahera mugaca mugira iyindi mihora mugaca mugira izindi ngomero harya amahera nta kindi ajejwe gukora mugabo uzabumva conseil d'administration mwamenya uno munsi umwaka tungutsa ngahe wazanye umutahe wangahe wewe ngo tungutsa ngahe ngo urumva rero ngo tantième ngo 13e mois wewe ugabura amadividende utazanye umutahe reka bijya n'ibitera soni abantu bagakora ngo conseil d'administration ngo dutwara ngahe wewe warazanye umutahe aho uja kugabura dividende tumvikana nimwamushaka kugabura amadividende zana imitahe mushiremo je ndabwire nakoreye mu service yose jevi soke jevi naratwaye sobuje ndabona ingene conseil d'administration ikora nayitwa jewe ndahigiye vyinshi kandi je nibaza ko Imana yaziracisha ahantu ngo niki abakozi nagiyeyo saga atari deje atwara abakozi ari bamutwara jewe generale muzima je ndatwagwa n'abapeple hari abaturupe ndabahamagara mwese mushaka ko ngoma ndabaha amahera ya gusa okay nace ndabagirisha inama bose nagomba munyereke strategy y'ingene dusamburiye isobujeya nije ndafise yonja namwe muca muja mbwira strategy gusa yo kuyisambura none ko mwebwe muriko mwiga kuyisambura bene umutahe nk'ubu mwijoro bogira inama bagacavuga ngo je ndatwaye umutahe wanje naje ndatwaye gwanje bukeye muzotonda amaja ko babasaba inyungu abene gihugu bashize amahera muri regidezo kubera iki conseil d'administration ishiza kurya inyungu abene gihugu mwabibagiye ngo ni vyacu baga ivyo tuzobipfananye ko beshe ivyo kandi tubipfuye tukiriko nimwampora ivyo ndavyemeye nimwampora ivyo je ndavyemeye kabisa ngwanira bene gihugu ndavyemeye bubimpora igihe ko ntwaro yabagaza bariko bariruka ku bapatiri hariho umupatiri bapfunze hanyuma nyina wiwe agenda kumugemurira hama baramuha ivyo kurya hajya bamugarukaniye amasorori ngo atahe acabwira komiseri ngo ariko nari nibagiye ngo nagomba ngo mbwire ico apfungiwe kugira ngende ndamuhanuye ngo urumva ngo yasomye imisa ku minsi y'imirimo ngo kandi bibujijwe ati none rero muhanure wemwe ngo ivyo ntavyo ndamuhanura ngo kuko nivyo yigiye na jewe ndiko rwandira bene gihugu ntagira ubimpanura nivyo nemeye nzoshaka ndabizire nka patiri nawe nyene nabamuze abantu bamaze kwicira urubanza rwo kuba aboro abantu bicira urubanza ntibagiye abasaseredoti nta bundi muntu n'umwe mu Burundi akwiye kuba umukene nta n'umwe kuko nta mvo n'imwe iriho yuko hari umurundi yoba umworo umukene ndavyemera kuko gukena nk'ubu ndakenyeje IPV wite nta n'umwe ndakenye kwe mugo ubworo nta murundi n'umwe yemerewe kuba umworo byose birakwiye kugira murundi wese abatunze twari twabuze abarideri ndongozi zerekana icokogwa mugabo patiri uzopfura umusaseredoti nka Melikisedeki wicaye mu cemerezo wiregesha natwe mu mibano twikorera agasorori kutwo kurya tukugaburira wewe uremerewe wewe kuba umworo kabisa mugabo nawe wawe ngasaga hajya kwiparuwasi hatari imwe nzoza kuhirimira pati nawe uvyumve urafise imihari amakoperative bajya baririmvyigira ko ari koperative abakiro koperative cropping iriho ngahe ajya kwiparuwasi wawe cropping iriho
hariho umuhari witwa cropping muri katolika najewe nahavuye nja kuwiyandikishamwo kabisa. N'abantu bumva iterambere bavuga bati Imana yaraturemeye isi duhitunga ntivyumvikane gere dukena, niyo ngendo yabo baca bakora. Iwacu nasanze bakoze imikate mu bijumpu, sanga ibibenye vyiza mu bijumpu, ndavuga nti aha najewe ndimwo kuko ndakunda indazoza ndarya. Utayikunda nambanzi buye utayikunda mbanzi buye. Ariko ni kubera ko tuyikunda ntituyironderere ganuze, dushaka kurya ivyeze gusa, turondere n'ibitarera hajya tuharima. Bepe yingira ngo hajya yanyumvise. Hari navyo nyene sindabikunda ivyo byo kuvuga ngo urumva sindaronka intumbero. Ubu rero uraronse intumbero uzoca ubikora. Cyane rigeze niga uburimyi ko ari cyo ndabikwigishije. Soma Bibiliya mu gitabo cyo kuvayo, ihunguka muri katolika ikigabane ca 18 muce muraba icarico umukuru w'igihugu n'indongozi. Musa sebuko yagiye kumuramutsa, nace mbona ko bimaze kunshikirana je. Sebuko yagiye kumuramutsa, umunsi wa mbere ararindira umukwe we ko amubona aramubura, umunsi wa kabiri aramubura, uwa gatatu aramubura. Sinzi umunsi yavuze ati je ndamurindira gushika ataha ariho ndi. Ati wa mugabo wewe uburi hehe ko nakubuze? Ngurumva ngo bene gihugu barafise ibibazo, ngo hajya nirirwa ngo ndabatatura, ndabacira imanza, ndabatunganiriza kuva mu gitondo gushika mu ijoro. Ati mwana wa mama, ati vyo kora sivyo kabisa, ati vyo kora sivyo. Urumva rero Musa niho bacabwira bati wewe fata utora indongozi zikora ivyo bito zitunganiriza bene gihugu, we bazokuzanira ibigumye gusa. Ati wewe ujejwe kubamenyesha icyo Imana ivuga ku ihanga ryayo, inzira abantu bofata nico bokora, nivyo ujejwe gusa. None mwebwe mwandongozi mwe ntishikiyeho ngo ndavyikorere wapi? Hariho abandi nabo bambwiye burya mbone guverinance irigwa. Hariho abandi nagiye barantwenga, nari umushikiranganji w'intwaro yo hagati n'umutekano. Ico gihe nari nagiye mu biganiro na Paripehutu FNL, nkaza nafata ivarize y'amadokima nkarungika n'indege, umushoferi nawe akazana ikigoma agaca atora ivyo maze gukora acanzanira ibindi ntarakora. Barandaba ngo ariko ngo Barundi mumeze gute? Murafise indongozi ntimugira indongozi? Ati umushikiranganji ajejwe kuvuga yes no. Ati rirovye au technicien du ministère kumenya igituma tasinye. Ati siwe uja kubasigurira ngo giriki ni wabimenya. Barantwenze kabisa. Ncasanga ngaha mu Burundi bane ba mama abo twitaga abahinga bacu nitwe turabahinga babo, ngo ndindiriye intumbero twumvika. Ivyo ntarivyo muravuga mwebwe, ndacarindiriye intumbero siko muvuga. Wabugabo wewe nk'ubu nagwaye intumbero urakora wewe nyene, wewe ujeje ivy'amahera. Ahubwo ncenda kwibuka sindaguhamagara ngo nkubaze aho gejeje ibikorwa. Hariho amakosa mbona ko wowe utari kurambarira. Mwese ndabaziga ahubwo ari muzi bawe muri gaho sindabazi. Mwese n'ivyakora ngo ndindiriye intumbero. Idosi kamara ukwezi kose umwene gihugu ariko aratama ngo ndarindi ngo sindaronka intumbero. Hano ja mubiri wanyu mwese sagusanga amasinyatera agira gaha ngo ndindiriye intumbero. Ministre je ndashobora kumutwara nkamumarana ukwezi, none muca mwese mwicara ngo ministre si hari ngo ndindiriye intumbero ya ministre kandi namutwara. Tanze tuzumvika ndindiriye intumbero. Ministre ndashobora kumutwara mwe mugasigara murakora kandi ugakora kugira ngo nikoze ukoze turibona warikoze. Mugabo rikagirizwa nde? Umushikiranganji. Sivyo ngo uyu nababwira ingene nirirwa ndamwirukako. Ubu ni mukura ko kantu kitwa gw'intumbero ngo ndindiriye intumbero. Mukora kazi ministre muza mubwira muti monsieur le ministre la situation imeze uku nuku
twe twabonye yuko kuyijera ari uku nuku turiko dukora uku nuku haba minisitiri acavuga ati yes voilà niho buri muri leader mako uzorindira ngo intumbero dosiye zikicara ngaho mwene gihugu ayirindiriye ngo intumbero 2040 zoshika ryari aho murazi 2040 hamwe sagavuga 2040 payemereje uriko ukora iki kugira ibe payemereje ururirimbo narashimye musigaye muvuga ngo yambona ko azoza ari umukuru w'igihugu urumva wese yiwawe sika musigaye muvuga ndabwire nimubanze mumenye iyo tuja wewe mu gisata cyawe ucuraba ibibuze ega 2060 twishikira muri 2030 mwese mwese yobona ibibuze agacaja kubirondera nta kintu kigoye na kimwe nagenda bibiri irindi banga je ngoma niga nasanze ikosa rya mbere dukora nuko dutemera ko abene gihugu ari abakozi aribo bakorera igihugu mwebwe muri ndongozi l'État ne fait pas, l'État fait faire. None le secteur privé murazi carico. N'abene gihugu bakora. Wewe nawe uri komanda wabo urabaha intumbero ukabereka icyo bakora bagaca bakora. None sinavuze ngo turime chaque bouche yamanje. Tuavanga ivyatsi bitaribwa tubihindura ibiribwa genda murabe mu mugamba ingene biriko biragenda. Nije ndiko ndaharima. Nagiye numva hariya muri komine Mugamba Tingo turatera inkuru n'abafonctionnaire baho bashaka ne parakomeye kwe ngo umuntu atujaje kuyisuka abafonctionnaire bararima ni sawa none mutaja kurima inzara ntero yatwishe voilà aujourd'hui les résultats nizo nyene cyangwa ndi mon objectif ni indongozi rero aha muve ngaha mukize nkobo abajejwe amazi abo bahame murashobora kuvuga muti nta muntu yoza kwemvesesa mu gisata cy'amazi ko nubundi mbona ibido muri ko muyigura $400 kubera iki utokwemvesesa mu gisata cy'amazi baze barakugurira amazi sa y'igihugu we nawe turaguhaye abene gihugu baze baraguha nivyo biragoye kwe amen biragoye jewe ndamaze kwizanira amazi ndashira ku mutumba ndibuka ndashikanye ku mutumba nzabona uwundi w'imvukira cavuga ngo ngo naje noshobora kurahura ko nawe acajana ku mutumbi wawe uwundi acajana ntibiba bikwiye uwero problem erega igihugu tucubaka twese nk'ubu urashobora kuvuga uti abantu bose bashaka kwemvesesa mu mazi ngo hano hariho ahantu nabuze amazi urazi nko kubona umuntu ariko yirimira umurima amazi akakura ku birometero 7 wibaza burya wo mubwira uti ubu rero nzana uzuzura disirira kujya kwa regidezo tuzokumvikana ingene wewe bigenda amazi acaboneka ubunyene murashobora kugira politique dolo dans 2 ans mugasanga nta mutumba n'umutari kwa amazi mu Burundi bwose birashoboka mugabo nuko mutari concentre mwicara concentrez-vous ubu muyagankuba wewe regidezo ashaka kuvuga uti je nashikanye kuri centrale ntabashaka kugira amabarabara guca amabarabara investissement yawe izogaruka n'inyungu yawe uyironye nabikwiye ndabwire nk'ubu ngasanga Aroni muramuzi abo muri residence Aroni muramuzi ntiwumva ariko ndabwire jewe nababwiye nimenyera utuntu twose uwo yitwa Aroni ndababwiye uwo yitwa Aroni yazanye iyindi tekinoloji yo gukora imiyagankuba no kuvuga nta baraje urinda kugira ukatisha amazi muri kana ntuze turbine murabona kare mwamenyereye ibizunguruka gutya wewe zizunguruka gutya numukuba ugenda uragitembagaza gusa wirengane yahejeje etude kuri Ndurumu hari namumanantuye mu Bufaransa ari ngaha mu Burundi ministre amuzi namaze kumumuha nene kweka tari mwage kumurondera ariko nage kumurondera kandi ntaje gisata cy'amatara n'amazi mwene mwari kuja kumuhiga mukamubona Aroni ngo ngaha numuhinga mu bintu bibiri nasanze ariko yubaka amasheme de fer mu Bufaransa natwe turiko tubaka sheme de fer wa Murundi we nyaruka
yaratashe kwe none dufise abasipesialiste bangahe mu kubaka amasheme dofe ubu yaciye ariko dukorera iyindi proje yo kugira twatubarabara twatuntuze tramway ariko arayikora umva nk'ubu camwiyumvira tujya ngo turazimbutse bagabo aha turaja kugira kava mu ngagara kava hariya ahubwo mwitenga gushika mu ruziba twagira kandi hagaca kava hariya mu kajaga kagenda hagashika hariya mu kamenge hari igitoro dusubira kuja kurode abantu transport ntibibonetse bamuza muriga amasolution ku bibazo bamufise murondera abahinga ukavuga ati nta mu prive yonkoreraga nta mu prive yokoraka nta mu prive yokoraka dusanga twateye imbere ni mwigerero gukoresha aba prive mwebwe cyangwa ngo nabibagiye mwebwe muri sawa ntavyo ndabigisha mvuga rimwe mukumva gatanu ndabakengurukire mbere cyane mukomeze gusenga imana ntishobora kutwibagira muga imana iratureka ikabanza ikaraba ko tuyemera mu ijambo ry'imana handitse ngo nabacishije mu bugaragwa burimwo n'inzoka z'ubumara ahatagira imvura ngo kugira ngo ndabageze ndabe ko munyemera canke mutanyemera murumviga n'imana ikora kugira ngo ndabageze ndabe ukwemera kwanyu aho kugera namwe rero mumenye ko imvura ari iy'imana itari y'abantu ije bahora bava murumva ngo imvura izogwa canke ngo ntizogwa imvura ni iy'imana ntagiye uzosubira kubesha umunsi umwe bambwiye ngo ntiwiguraza kuri uwo murima ngo womaramara ngo ko ibigori vyataguye kuma hari igitega ngo none ngo urumva ngo dufashe ingingo ngo yuko ngo tugira turondere ngo vya kizimyamoto ngo bitangure kuwuvomera uwo murima ngo ntuze rero kuwuraba nimbe inkuba imvura yocigwa ubuna ngo yabatubwiye yuko ngo iguye kare ngo hasigaye indwi zibiri imvura ni y'imana si y'abantu n'ubonye ne uzibona iguye ndagenda urumva minisitiri arambujije ngo singende yari dewo gide muramubaza rurema hama ndagenda turaraba uwo murima ngaha ibigori iyo biravye niho bica biba neza imvura iguye ntimugire ubwoba turagenda duca tuvaho turaraba nk'imirima nk'ibiri myiza ndabajana iwanje mu mirima iwanje mu ntara imwe twese imvura ntiyagwa mugabo turasanga ibigori vy'iwanje biratoshe bati none ko hahandi vyumye iwawe ntibibe vyumye nibiki bya bindi muhora mucavuga ngo ntaco bikenga iyo vyase ko mutarabwira ngo ntaco bikenga hanyuma ndabereka ingene barima kijambere ntimurabi ubu niho muca mutegera urabona abandi mu kubagara ibigori bagira amaburi bashirako amaburi je wanje ngira imiserege hagati y'umurongo n'uwundi usanga ari agaserege imvura yose iguye ihereraho muri ako gaserege imvura imaze igihe itagwa rero amazi abacibereye gaho nyene akamayara ngo turabimenya ntimugasi nigeze niga agronomi hariyo nize mugabo bacarabibona uwo munsi nca ndababwira nti ko mwaje mu murima wanje ntimugende uko ngira ndabaza imana duca turicara twicaye imvura yaratunyagiye ntoya mwavuze ko atavura izogwa emera munyagirwa ntimwavuze yuko izogwa mu ndwi zibiri yaraguye imvura ni iy'imana ije none mu mwaka wese ntibari bavuze ngo turime ngo ibiharage ngo birinde amazi ngo hazogwa imvura nyinshi cane niko vyagenze epuruta bari babitubwiye imana niyizi imvura kandi nagenda babwiye n'ubu nyene ngirya imvura n'ubu nyene ndayibonye imvura ni iy'imana kandi ndazi nta mana ishobora kutwibagira muraraba imana ni kwibetse imana niyo nkuru none rero murumva kandi murahigiye ibintu ndongoza muhimiriza abenegihugu bubake mu bisagara no mu bigwati kugira ngo tubahe amatara n'amazi basanzaye ntibazoronka amatara n'amazi mwe muvyumvise reka niho nari ndababonewe nzosubira kubabona ryari mudasubiye kuba ku wundi muyagankuba ujya ku mpanda bigeze
baturiha canke bubaka ni bibiri baradusubiza amahera yacu canke barubaka ni bibiri bagejeje mushaka nze ndinde kuza gabasha mushaka nze ndinde kuza sebaga ngo intware zisezerana mu masese iri barabara rero mugerageze mukorane na Angelique iri barabara rikogwe kabisa rihere burya ikivi ni giheze ntidusubire kwicara iri barabara ni rihere kandi iri barabara iciza caryo nuko rizogirira n'akamaro abenegihugu bo ngaha muri iyi ntara rizobagirira akamaro ibarabara murazi ko ari isoko je sinshobora kumva umuntu avuga ko ari umukene aba kwibarabara ntabyo numva je nkiri umwana ko gatandatu wasanshinze nja kurangura amagi kugira ngo nce ndacuruza ku miduga nacuruza amagi niruka nyuma y'imodoka aho rero bavuga ngo ntaca azovamo ngo azopfa yiruka inyuma y'imiduga none ndi umukuru w'igihugu ngo ntaca azovamo ngo yariko aracuruza amagi gato karakura kandi izo zibika zaramagi ntagire umuntu n'umwe atinye ikintu cyose gishobora gutuma agira ubuzima ahubwo uzutinye ikintu kiguha ubuzima utarusha muze mugitinye mu gifaransa kwicisha bugufi bavuga ngo similiye sibyo gapata mu ijambo ry'Imana bavuga ngo similiye kwisonzesha hajya ngo ni se similiye kwicisha bugufi ukemera ukareka kubirya wifise uti jewe ndaretse kubirya kugira ngo mfukame imbere y'Imana ubone yuko nanje ataco maze ndihanye abaporoti bivuga neza ndihanye abaporoti barihana nani batisonzesheje no kuyisonzesha ngo ndihanye wihanye iki ibicumuro ko kubwangingo nta muntu n'umwe akwiye kugira igicumuro niwe kuracihana ahubwo nukwiye kukironka kwihana rero uravuga uti jewe akadagahevye kugira ngo nicishe bugufi mbone yuko niko chini ya miguu ya Mungu ukabwira Imana uti shikamo nayo yacivuga iti maraba yemera rero Imana yamuca mukorana neza cyane none rero ndabasavye barabara rihere nico kintu cyane ndabasavye hanyuma ibindi uwo muyagankuba tubandanye uduteza imbere uzuca uduteza imbere kandi tubandanye dukora n'indi muyagankuba nujya Aroni mu murondere murashobora gukora imiyagankuba myinshi muri ubwo buryo kandi ntuzimvye kuri ndurumu ni $1,000,000 twasanze urazimbutse cyane ntuzimvye mu murabe nko kugira tugira imiyagankuba myinshi tuze tugira imiyagankuba communautaire je naravye nko kuruzikaniga gogira goshobora gusohora ngira ngo nka 50 megawatt baza arigira utwo tuntu buke byo birashoboka mwandanye rero mugwiza imiyagankuba abenegihugu namwe mubandanye mwitegura gukoresha uwo muyagankuba kandi mukoreshe mu vy'iterambere so gusayangana umuyagankuba nuwo guteza imbere igihugu ego nivyo nigisagara kirasa neza kirimo amatara Uburundi babandi baseni barati badutwenga bari bavuze ngo igihugu ca mbere c'umuzimiza ngo Burundi umunsi umwe nzabona umunyamahanga aje yashikiye kuri rya hotel kiri garden muze mujeyo ico mwirabira mwijoro burya ntavyo muzi ko ari umuyagankuba w'Ibujumbura yaricayeho acahamagara emwe ahanda bivuga icabona kirahari officier d'ordonnance wanje niwe bace bahamagara ngo hano aca mubwira ngo hewe ngo murazobwira abandi ba president ngo rosokre ngo mukuru w'igihugu uramubwira ngo abwira abandi ngo rosokre yanyu ni yihe ngo rabaye amatara nawe nyene ndakubwije kuri atari bwajeho ngo arabe wabona ko mu gisagara hari ikizima mugabo naje umunsi we naratashe saa 2 y'ijoro n'indege nca hejuru y'igisagara aha ni Bujumbura kwe igisagara kirakubu kiraka kabisa felicitation abajeje abata felicitation kame ubu haraka yambwiye ngo nimbwira abandi ngo rosokre erega abandi amatara garukira hajya mu gisagara ugiye inyuma y'igisagara nikizimbi abagiye mu mahanga murabizi nituze turiga ya rero umugabo agayamira ukavuga uti akandabeze ngira kandi gushika nshiki kirazira kandi yuko umuntu avuga ngo narahejeje ugumukora jusque obu ntiwigere uvuga ngo narahejeje none rero
ndizeye yuko ibintu byose bigiye kugenda neza, umuco wabonetse. Wa mugani w'amabuji ntawe murabona. Ibibuji imwe yitwa amahoro, iyindi ikitwa kwizera, ukwizera, iyindi ikitwa vyizigiro, iyindi yitwa rukundo. Amabuji ane yose ariko araka, muga yose arazima, hasigara vyizigiro. Umwana arize ngo nta muco uhari, vyizigira caramuhoza ati tant que je suis là, aya mabuji yose ashobora kwaka. Fata rero watse ayo yandi mabuji yose araka, igihe cyose akiri ivyizigiro ibintu bimeze neza cyane. Haracariho ivyizigiro rero, n'akarorero ntibimubonye ntawe arazi ko ngaha hovuye ivyiza nk'ibi. Imana ininazwe mw'ijuru kandi yongere ibahezagire. Murakoze.